kw'izina ry'abenegihugu bo muri komine Mabayi no kw'izina ryanje nyene n'iteka ntangere ryo kubaha ikaze muri bino birori byaho turamutse duhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi. Kaze muri Isanze mugubwe neza mu mwanya wose muza kumara muri bino birori by'uyu munsi. Amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese. Reka ndabasabe mumbabarira abumva muhaguruke. Uyu munsi ni uwanyu tuwiginane. Muhaguruke hanyuma mumufashe dukome amashyi. Ndabibasabye murakoze. Twagiye rimwe, kabiri, mwiganiza neza. Kandi akazi k'umwumva rero ko muca ndakora. Mukozi wanita Naliko enusawe Itariki ya mbere ukwezi kwa Rusama ukuna kutashe Mwaza musimu mkuru Amashi abakozi n'akazi barundi nyene cyubahiro
Mana mushobora byose, nyakubahwa muhanuzi mwishikira mu biro bya burumatari w'intara yacu, nyakubahwa muserukira ishyirahamwe ry'abakoresha mu ntara, nyakubahwa muserukira sendika y'abakozi n'akazi, nyakubahwa kuri wa sentare y'intango ya komine Mabayi n'abo mukorana, nyakubahwa murongoye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, banyakubahwa murongoye n'indi migambwe yemewe n'amategeko muri ngaha, banyakubahwa ntwazangabo mu gisirikare no mu gipolisi, banyakubahwa abakozi b'Imana, basaseredoti n'abapasitoro muri ngaha, banyakubahwa ndongozi mu bisata bitandukanye muri komine yacu ya Mabayi, banyakubahwa abashefu do zone muri ngaha, banyakubahwa ndongozi ku mitumba, abashefu do korine n'abahuza muri ngaha, banyakubahwa muserukira ibisata vyigenga kuva ku mitumba gushika mu makomine, mu burimyi, mu bworozi, mu budandaji, n'abacukura ubutare, n'abari mu makoperative atandukanye, bashingantahe, basoni, waruka, umwe wese mucubahira Imana yamuhaye. Tugire amahoro, tugire amahoro n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Bo muri komine Mabayi no ku izina ryanje nyene n'iteka ntangere ryo kubaha ikaze muri bino birori byaho turamutse duhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakozi n'akazi. Kaze muri isanze, mugubwe neza mu mwanya wose muza kumara muri bino birori by'uyu munsi. Ikomine yacu iratekanye muri rusangi, abenegihugu bari ku kivi. Mu burimyi turakenguruka kuko uyu mwaka umwimbu wariyongeye rwose, ibyo tubirabira cyane cyane ku giterwa cy'ibigori, aho umwimbu wabonetse washoboye kwiyongera, tukabirabira ku masantere y'iyegeranyirizo y'umwimbu aho bagiye barashorera, ibitigiri byariyongeye cyane gusumba imyaka iheze. Reka n'aborozi nabo nyene barakenguruka uko ibitungwa byifashe muri mwaka. Abacukuzi b'ubutare nabo nyene barashima, uretse ko umuriro uzura baciramwo n'ibura ry'ibitoro bikaza biratuma akazi katagenda neza, ariko barakenguruka. Mu gisata c'indero mu mashuri naho nyene turakenguruka, vyifashe neza kuko ikomine yacu ifise ikibanza ciza cane, turi ku kibanza ca gatatu mu ntara. Ivyo turabikenguruka, aho hari n'amashuri yagiye aramenyesha abanyeshuri bose mu kibanza c'amashuri yisumbuye, mu kibanza ca aho bari utunenge ni muri bimwe bimwe usanga duhurirako n'abandi mu yandi makomini, ariko nk'uko icivugo kibivuga ngo dukomeze ibikorwa ku buryo umwe wese arimbura ibyo yakoze. Nuko uhejeje kwirimbura biguha kugira imbono y'ico wifuza gushikako, ivyo bigaheza bigatuma umwimbu wiyongera n'iterambere rigakurikira. Banyakubahwa, tubatumiriye mwese kugaruka kuri ico kivugo kuko kizodufasha gushikira ya mbono y'igihugu byoroshe. Ni no kuri ayo majambo y'ikaze nagire ndangirize ko niharambe abakozi n'akazi, niharambe iterambere mw'ikomine yacu. Ni kuri ayo majambo y'ikaze n'ihumure tubifurije ko kuroranirwa muri ibi birori
y'aho duhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Murakoze. Imana data mushobora byose ibahezagire. Come on.
twibuke umwanya twagiye turahabwa twababwiye iminota 10 basi nabo baraza gukoresha umwanya. tubasabe twumvishe amatwi turabishe amaso hanyuma tugabanye urwango n'ubwo inyuma hari urwamo rudasanzwe dukurikirane babatimbo muri komune wacu bizana wayo